umugambwe nutanga itangazo uvuye ko bivuyemwo, utabigize twe tuzowitwarira mukaya twitwarira na leta. None bigenda gute ngo umugambwe aba ariwo uhabwa amafaranga 58 miliyari nguze kugera hanyuma bace banayiba, murabizi mwaravyumvise, hanyuma bice bihera gutyo hoya, ivyo ntibishoboka. Nagira ndababwira ibintu tubwira tuvuge ngaha bidakozwe, ishiramo rikome rizoca ryitwara. Constitution ibizwa shingiro rirerekana neza ivyumwe n'uwundi arekuriwe, rirerekana ububasha bw'umugambwe kanaka, rikerekana n'ububasha bw'inzego z'igihugu cyangwa umuntu kanaka. Ibi rero nakanduro kibara mu gihugu nta numwe ashobora kuvyemera, kuko nibukije aya mafaranga n'amakuru n'amatagisi mwese mubiri yakuya. Mwibuke unyoye amazi ubutanze tagisi, unyoye icupa unyoye litiro y'igitoro ubutanze tagisi, uguze ikiro cy'ibiharage ubutanze tagisi, ikintu cyose ukoze ubutanze tagisi. Icyo bita taxe sur consommation. Uturungitse message mu telefone ubutanze tagisi. None amatagisi abanyagihugu batanga acaze kugaburira abamilita b'umugambwe CNDD-FDD gusa. Ivyo bintu mwumva bishoboka? Ntibishoboka na gato. Aha rero n'igihugu kigira ibibazo buye, ndababwiza ukuri. N'igihugu kigira ibibazo. Nababwiye Porona yarabikoze igihe cyabo, murabaza ibyabaye. Twipfuje kugira icyo dushikirije ku bintu bijanye no gutunganya amakoperative mu Burundi. Ibintu bijanye n'amakoperative mu Burundi vyatanguranye n'intwaro ya gikoroni. Vyatanguye kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 950 kuduga, aho hari amakoperative ya mbere yabaye yashizweho. Koperative ya mbere yagiyeho yitwa Seseru. Seseru yagiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 955. Mugabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957 harajaho iyindi koperative. Mugabo ya mbere yari koperative y'abanyamahanga gusa yitwa koperative ya Rwanda Urundi y'abadandaza, Coopérative de Commerce du Rwanda Urundi CCRU. Mu nyuma haraza koperative yindi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957 yitwa CCB. Iyo nayo yari Coopérative de Commerce du Burundi. Ayi rero yo yari mu mw'abarundi, mugabo n'abanyamahanga benshi nibo bari bagwiriye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 958 haravutse yindi koperative yitwa Kojiko. Kojiko yazananye cyane ni na bimwe twita amamuvuma, le mouvement des indépendantistes, barondera kwikukira no kwigenga. Aba rero ni ibintu byabaye atari mu Burundi gusa, mugabo muri Afrika, mu bihugu by'ibya Afrika. Bamwe rero mw'ico gihe bahavuye babigira igikoresho ca politike, kubera hari ahantu abantu bahurira bakavugana baca bikoresha muri politiki ico gihe. Ni naco gituma mbere amakoperative y'ico gihe nk'aya mejeje kubabwira 3 amwe, kubera hari abaci babishiramwo ivya politike, mbere nizo kwa Gasore yashinze hari zavuye zihomba, ziratumba afayite kubera zaciye zijamwo ibintu vya politike. Ibi rero vyabaye gutyo mu gihe mu bisanzwe amakoperative ari ikintu ciza cyane. Amakoperative n'ahantu abenegihugu bahurira bakavugana ibibazo bijanye n'iterambere, ibibazo bijanye n'ingene bo kwiyungunganya, barungurana n'ivyiyumviro.
ico rero ni ikintu mu bisanzwe ciza cyane. Mugabo kandi amakoperative kuri bamwe kubera ari ahantu habahuza benshi baca babigira anuti politiki, igikoresho cya politiki kugira ngo babicishemwo. Mwashaka jewe nta kibi na kimwe mbonamwo k'umugambwe ugira ibikorwa by'iterambere, ukankadra abamilita babo, ugafasha ko abamilita babo biteza imbere, ahubwo imigambi ikwiye guhiganwa mu buryo nk'ubwo oyo. Ni vyiza, twe tubona ko ari vyiza. Mugabo nkuko meceye kubibabwira, ico gihe hariko haraba ibintu vy'ama independence, amakoperative yose yagiye mu bintu vya politiki yaciye ahomba. Ari vyo tuhejeje kubona mwaya makoperative. Tugira tuvuge, tuhejeje gusohora itangazo aho twerekana neza yuko amakoperative sangwe ari y'umugambwe uri ku ntwaro mwa kino gihe CNDD-FDD mu Burundi. Ndabibukije amakoperative ariho agatunganywa n'itegeko inimero imwe agakwego gashinze 12 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2017 ritunganya ukungena amasosiyete koperative akora mu Burundi. Iryo tegeko mashaka rero guhinduka aho hagiye n'iri tegeko nimero imwe 10 akakwego gashinze 10 ryo kuwa 19 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 rihindura irimishije kubabwira. Iri tegeko rirerekana neza yuko amakoperative arekuwe mu Burundi kandi abantu bitunganye n'ingene bigenda. Mugabo turavye mu ngingo z'amategeko ngaha bavuga yuko ikigo ANACOP mu ngingo ya 60 mu ngingo ya 88 yiri tegeko rishasha meje kubabwira mbere ni rya kera byarimo byarukunyene bivuga yuko leta ishiraho ikigega cyo gutunganya no gufasha kugira ngo amakoperative amere neza mu gihugu. Niyahana niyaronka amaraporo niyagenzura akoresheje amafaranga ari mu ico kigega. Mugabo ngenda babwire ko leta kuva uyo mwaka wa 2010 n'ico kigega kitarajaho. No kuvuga yuko ANACOP nayo yorondera gushika kuri tere ntishobora kugenda kuko nigira ico kigega. Peut-être gituma leta bigora gutyo irakizi kuko leta hajya irazwe kandi ifise inzego nyinshi ibigira gutyo kubera ibizi gituma iri kwirabikora. Ibi rero twebwe tubona yuko ari bimwe mu bituma amakoperative mu Burundi akora nabi. Ikigira kabiri nuko amakoperative yose agomba kuba afise abo bita les commissaires au compte, itegerezwa kugira amaraporo de régularité et de l'exactitude ingena amafaranga bayakoze kuri chaque exercice budgétaire. Ibi bintu nivyigera biba kuko ANACOP bibona kandi gacihana batabikoze. Ikindi nuko shakane buri mwaka hagomba gutangwa iyo ningingo meje kuvuga 85 ingingo 86 nayo igacivuga yuko buri mwaka ANACOP iteza kuronka raporo ivuga ingene ivyo bintu bigenda. Hari ingingo ya nyuma nagomba mvuge ko ivuga kubijanye ingingo ya 84 ivuga yuko koperative ifise imiliyoni zishika 50 igomba kugira ico bita comptabilité simple. Mugabo zose ziratanga raporo. Iyirenze imiliyoni 50 iteza kugira ico bita comptabilité à partie double. Nukuvuga no hava ndayita nka comptabilité analytique kubazi ubuhinga bwa comptabilité. Ibi rero bica bifasha yuko
baraba kimwe ku kindi. Mugabo wobaza ko anakope itagira mu mafaranga, mbega ayo makoperative ya kontrola gute, vyogenda gute itagira remwaya? Ibi rero ni ibintu biboneka neza yuko leta ivuga ikintu n'igihushane cyavyo. Ivyakozwe na anakope usanga biriko bikorwa nabo makoperative nyene, amafaranga y'igihugu bagaca bayatwara bakayakoresha uko bashaka. Ngarutse rero ku makoperative sangwe, twebwe twarabonye yuko leta yatanze amafaranga muri année budgétaire ya 2019, yatanga ku mitumba 2911, itanga amamiliyaridi 29 n'amamiliyoni ndibaza hafi 11 kwiyo mitumba beje kuvuga. Ayo nayo mu mwaka w'igihumbi kimwe mu 2019. Mu nyuma barasubire baratanga yandi ntayo nyene, mugabo hari mitumba imwe wasanga ngo ironka amamiliyoni 7 yindi 10. Mugabo urumva ko yose na yose, kuko twarose amakuru yuko yatanzwe kabiri, urumva amaze gutangwa yarenga imiliyaridi 58 ahabwa abantu baza kwifungurira gusa. Aya mafaranga yari yatanzwe atanyungu izosabwa, mugabo kubera abayakoresha nabivuze ku mutumba usanga ari ibice 70 baratumira abanyagihugu bose bagaca bagira komite. Iyo komite rero usanga irongowe ku mutumba n'umukuru w'umugambwe ku mutumba utwara CNDD-FDD. Ibi bintu rero ni ibintu bihonyaga ibwizwa shingiro. Leta ntigira uburenganzira na bumwe bwo kugira umwana n'ikinono ngo ifate kujya ku mutumba usanga ari amakoperative nka 100, mugabo bagaca bahitamo koperative sangwe bakayihereza amafaranga y'igihugu. Uwo bazamo muri leta bo tubwira kritere bakoresha kugira ngo bahe amafaranga sangwa gana gutyo oya. Ibi rero byaje kunyungwa, murazi ko bagumye bavuga ko amafaranga yibwe, mugabo byagiye kunyungwa n'iri tangazo canke urwandiko ubutumwa bwarungitswe n'umukuru n'umunyamabanga w'umugambwe mu ntara, umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura. Mugabo twarabonye ko no mu zindi ntara byabereye kimwe, na leta mbere irabijamwo, n'umukuru w'inamashinga amateka arabijamwo. Yaragiye nk'incuro nka 3 mu imatongo mu Kayanza dongo muri Butanyerera aza kugira encadrement yizo koperative sangwe. Ikibazo rero umuntu cayibaza, none ibi bintu byo kwitiranya ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'umugambwe, ibi bintu bisigura iki? Nagira nibutse ko turi mu migambwe myinshi, ibwizwa shingiro rirerekana neza yuko turi mu migambwe myinshi. Hanyuma nagira nibutse yuko imigambwe irafise uburenganzira bwo kwankadra no gufasha abamilita babo. Mugabo umugambwe ni urondera uburyo ikagira n'iyubukura, nishobora kuzafata mu giga ca leta ngo iyore ijane mu mugambwe. Ivyo ntibibaho, n'ubusuma buba buhezagiwe na leta. Ibi bintu abantu bavyumve, n'ubusuma buriko buhezagirwa na leta. Nico gituma twebwe mwishira hamwe Oricom uko tuvuga nabibukije kigihe ku cyayiprona ama koperative yashinzwe kubera baci bashiramo ivya politiki yaciye ahomba beshi, yaciye ahomba. N'ibi bintu rero ibituma ama koperative mu Burundi atagishika kamaro ngo abereyerma un véritable pilier du développement local, nuko baca babishiramo ibintu vya politiki bagaca mbere bashika kure bakavyofisa bagashira muri budget général de l'État. Ibi bintu mwumva ari normal, ibi bintu mwumva vyumvikana. Erega ubu nico gituma tubona imigambi yose ikogwa atana kimwishikako, nico gituma ubona imigambi yose yumvirwa ubona ko atamwanya wa reflexion uba watanzwe. Ubu butumwa rero
bw'uyu munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura bwaje gushira ku mugaragaro ivyo abantu bose bari bamaze iminsi bavugira mu ntamatama. Mugabo kandi ikintu gitangaje nuko leta yafashe ingingo z'uko iza kugira encadrement y'amakoperative, mugabo kazubana mukuru w'inamashinga amateka yagiye cyangwa umuntu wo muri leta, mugabo tukibagira ko hariho agence kandi mwitegeko loi ivuga yuko ari ihabwa amafaranga ikaza kugira encadrement technique ko ari babikwane bafitiye ubuhinga. Reka ndabakarorera, erega umugambwe naho gutwara ugumara umugambwe ntucyo usubirira urwego. Burya ndabakarorera mwibuke mu ikoraniro riheruka kuba rya CNDD-FDD, sinibuka intara ryabereye mu ntara ihembeye ni Gitega, ni iriherwa kuba ubuuyi. Nimwibuka mwese yuko iryo koraniro bafatiye y'ingingo yuko batamukozi wa leta n'umwe asubira kujana telefone ku kazi. Nimuvyibuka mwese. None hari abantu batinye umunsi wa mbere bukeye umengo byabaye dimanche no bafata izo ngingo. Rende hari abantu batatongazanye telefone batinye yuko bogira. Mugabo ngo bace babaza abajuriste abajejwe ivy'amategeko bababwira bati reka kaje umugambwe uvuze bijya nta numwe ashobora kubishira mu ngiro. Barindira ko leta itanga une instruction formelle officielle kugira ngo bigire ingufu z'itegeko. Umugambwe nawo gutwara wexerça pouvoir yabyo à travers les institutions ziba zihari. Burya rero ata tegeko mukuru chef de cabinet civil wa president yatanze nawe akavuga ati siri instruction du chef de l'etat akabivuga gutyo owe kuko bigizwe na premier ministre abo muri presidence n'ivyo baraba abo muri assemblée n'ivyo baraba. Mugabo bavuze bati siri instruction du chef de l'etat nukuvuga yuko atanumwe yose kugenda na telefone kubiri mu mabiri. None genda muraba abantu bose bafite ama telefone kubera iki? None umugambwe so wavuze. None bigenda gute ngo umugambwe abariwo uhabwa amafaranga 58 miliyari nguze kugera hanyuma bace banayiba? Murabizi mwe mwaravyumvise hanyuma bice bihera gutyo hoya. Ivyo ntibishoboka. Nagira ndababwira ibintu tubwira tuvuge ngaha bidakozwe. Ishiramo rikome rizoca ryitwara constitution bizashingiro rirerekana neza ivyo umwe n'uwundi arekuriwe. Rirerekana ububasha bw'umugambwe kanaka, rikerekana n'ububasha bw'inzego z'igihugu cyangwa umuntu kanaka. Ibi rero nakanduro kibara mu gihugu nta numwe ashobora kuvyemera, kuko nibukije aya mafaranga n'amakuru n'amatagisi mwese mubiri yakuya. Mwibuke unyoye amazi ubutanze tagisi, unyoye icupa unyoye litiro y'igitoro ubutanze tagisi, uguze ikiro cy'ibiharage ubutanze tagisi, ikintu cyose ukoze ubutanze tagisi. Icyo bita taxe sur consommation. Uturungitse message mu telefone ubutanze tagisi. None amatagisi abanyagihugu batanga acaza kugaburira abamilita b'umugambwe CNDD-FDD gusa. Ivyo bintu mwumva bishoboka? Ntibishoboka na gato. Aha rero n'igihugu kigira ibibazo buke, ndababwiza ukuri. N'igihugu kigira ibibazo. Nababwiye Porona yarabikoze igihe cyabo. Murabaza ivyabaye. Sindavuga ko amakoperative menshi yaciye ahomba kubera babishize mu bya politike. Nibituma rero amakoperative makino gihugu adatera imbere. Nibi bintu babishira mu bya politike. Bararaba historique yayo mantuze yayo makoperative. Ibi rero twebwe tuvuga tuti ubwa mbere nuko leta yotanga communique ikavuga yuko ikuye nk'akarenge mw'ibintu by'amakoperative sangwe. Hanyuma kandi n'umugambwe CNDD-FDD ukavuga yuko ikuye nk'akarenge mw'amakoperative sangwe agatunganywa nk'uko ayandi makoperative yose mu gihe asaza atunganywa. Hanyuma ikigwa na COP akaba ari ico kibikontora bakagiha amafaranga kigemenewe kigakora nakujya amashira hamwe yiga nkaya yiwacu ari controle akurikiranwa n'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu tugatanga raporo buri mwaka ishiramwe rikone ritanga raporo kuva hojya ku mwaka kandi barafise uburenganzira bwo kutubaza muti ibintu mwatanze n'ivyo canke sivyo bakanaduha nige twatanze bitari ivyo. None anakope batayihaye ubujya mu bikore yumva yoco bikora gute? Ubundi bico bikorwa n'umugambi ko amafaranga niyo babihaye. Rero umugambwe nutanga itangazo uvuye ko bivuyemwo utabigize twe tuzowitwarira mu kandi twitwarira na leta.
kuko nukwiga gukoresha inzego z'igihugu zihari. Ico ni cyambere. Kigira kabiri tugomba kuvuga nuko leta igomba kwerekana kandi no kira noneho izo mechanisme de gestion zirahari, yerekane kandi ishimangire ivyo twiyita uburyo bwo gutunganya amakoperative nuko bivugwa mu itegeko meje kubasomera y'umwaka wa 2025 rihindura iryo mu mwaka wa 2017. Ikigira gatatu tuvuga nuko amafaranga yose yahawe ishirahamwe aya mashirahamwe y'amakoperative yasangwe leta yo yagaruza yose atafanze rimwe rivuyemo, utayatanze agafatwa, niba tafungwa cyangwa ngo babibazwe aba bantu bayariye bizoca bigaragara neza yuko bayabahaye nk'abagomba kubashimira, nivyo bizoca biboneka bigaragara. Ica kane twebe tuvuga tuti amafaranga yose yibwe n'aba bantu barazwi, navuze yuko ari abantu batanu ku mutumba barongowe n'umukuru w'umugambwe ku mutumba. Aba bantu rero nibabibazwe ku mutumba kandi bari represent kugira rwego rw'igihugu, nibabazwe amafaranga kubera ni ibintu biboneka yuko ari ibintu byateguwe. Ica gatandatu dusaba nuko leta yotandukanya ibintu by'igihugu n'ibintu by'umugambwe, hanyuma hakaba uburyo bugaragara amakoperative yose afatwa kumwe. Icyanyuma mbere ko mvuga icyanyuma nuko haba icyo no kwita audit independent yerekana kimwe ku kindi aba basuma basahuye igihugu n'ababatumye. N'ubundi abisubiyemo amafaranga y'igihugu sayo umuntu, sayo umugambwe, sayo umuntu wari we wese. Hanyuma aya makoperative sangwe ace atunganywa ahurikiremo bose, abe by'ukuri icyo no kwita intambwe y'iterambere ku mutumba, ku buryo leta washakiye afashe mugabe bicishe muri anakop, mugabo kandi biboneke yuko umugambwe utabigiramo uruhara. N'ubundi abisubiyemo umugambwe urafise uburenganzira bugira encadrement y'abamilita babo, mugabo ntibaza kubankadra n'amafaranga y'igihugu. Oya, ivyo ntibishoboka. Amahera y'igihugu muzagende murabe le budget général de l'État ivuga ingene nikora n'ingo nikoreshwa kuva mu ibizwa shingiro gushika muri loi budgétaire na loi organique des finances publiques. Ivyo tuna namwe umugambwe nta namwe bavuga ko umugambwe cyangwa amashirahamwe y'umugambwe yaho amafaranga, c'est même prohibé, interdit formellement yuko umugambwe uronka amafaranga ya leta. Ivyo nimvye muzi kirazira n'umugambwe meme ukora kuronka amafaranga avuye muri leta. Mugabo urabona CNDD-FDD yaciye yatora ibishije mu makoperative. Ibi bintu rero ni ibintu biri très dangereux, que ça soit pour la démocratie, que ça soit pour l'économie y'igihugu, que ça soit pour ibi ni ibintu bikwega injyane mu gihugu reka kuko biradiviza abantu. Murakoze.